ari ikintu nzomukorera azorira mu buzima bwiwe bwose suko arekere Shani amwe nande nakisi bibere mu mahoro meza urumva ariko ambandanyije kunkurikirana n'ubu ndiko ndabivuga ambandanyije kunkurikirana ikintu nzomukorera azorira mu buzima bwiwe bwose. Uyo nawe mu mangetengete sunabona none ivyo bigira vyose sorry nakucheka juu hilo jina naambia ase ni mtu ambaye ni mtaalamu kwa kila kitu. Uyo ameze nk'igihere fyonduku. So bakunzi ba Inyishu Media hano ni kuze kandi imbere yanyu muvyara wanyu kuri kamera naho turi kumwe na Jesus. So uno munsi nabazaniye ca wa wundi nyene bimwe nari nabemereye igihe giherutse murazi yuko nari nabemereye ko nzobahuza na Aisha umwe ahagaze cyane mu bintu vya Akes na Shani kandi tutazi impamvu. Uno munsi rero nabazaniye umunyenga tugomba twidodere tumenye neza neza ni kuki abirimo. Aisha ni sawa? Ni sawa. Niryo rya mbere duhuye je na Ego. So twumvise yuko wewe uhagaze cyane mu bintu vya Akes na Shani kubera iki? Kwera Shani ari umugenzi wiwanje. Gute none kubera iki uhagaze ubihagazemo cyane? Kwera bakunda urumva Shani akunda Akes. Urumva araza kubimbwira negereza rero kumugwa inyuma. Kumugwa inyuma ushatse kuvuga yuko hari icyo ushaka gukora kuri Akes? Ego Shani abishatse ndabimukorera ko kuri Akes. Umviriza Aisha twarahuye n'abantu benshi bagiye bakuvuga ko ibitandukanye rero dushaka kumenya neza niki wewe wibaza kuzoronka après bivanye n'ivyo uri kurakora. Jewe kubera Akes na Shani kwa nabonye vy'iwabo bitari ibintu biri batavyumva namwo hanyuma Shani arabimbwira ndabyumviriza kubera umukobwa mugenzanje kwera umuntu ikintu ukunze ikintu utegeza kugira iki kucirukira uravyumva rero je ujya kwera amukunda kandi nijya urumva inda yiwe ishaka umwana ushaka use wiwe suko ariko rero nigizo kumugwanira ko Shani kubera n'umugenzi wanje kandi ndamukunda cyane Shani. Ndakubaza ikibazo wowe uri umumama? Ego nk'ubu Shani iyo aba ari umwana wawe wari kubifatamwe gute? Mbonye yikundiye negizo kubimufashamwe kandi ari umwana wiwanje. Bon birantangaje cyane none twarumvise amakuru yawe none Akes ushaka kumukora nk'ivyo bari warakoze koresha umwana? Ego nivyo ngenda nirukana nawe kwanza gato Dani na Akes nivyo ndiko ndagenda ngwana nawe cyane. So Shani nukuri jewe kubwanje nari nibaza ko wewe muhanuye none numvise nawe ushigikiye amafuti yiwe. Yumviriza jewe kumuhanura ndiko ndamuhanuramwe kubera iki namuhebe umuhanura kudaheba Akes kandi ego atari nyeninda none yamwikundiye nongire gute? None umviza ndakubaza akantu gatoya uno munsi abakunzi ba Inyishu Media twaza kumenya ukuri kose uno munsi shaka utubwire neza udusobanurire niki wiyemera wewe mu bisanzwe. Je niyemeramwo kwera uri umukobwa mugenzanje uje kundirira ari ikintu nkora ikintu gituma kigufasha mu buzima bw'iwawe nka ndagutoborera isiri basi nyimba ubona bikwiye nyene. Okay je mvise umuntu mu bisanzwe na je nitako ndamubwiye ingorane mfise cyangwa mugenzi wanje ingorane afise ategezwa kumfasha nico gituma rero niyemera kuri ico kintu kwa umukobwa mugenzi wanje niyo angayikana je mari. So Aisha hariho waguhanuye cyane wavuze yuko akeneye no kubonana nawe kugira ngo aguhanure kandi wewe igihe wumvise impanuro ziwe yari yazihaye na Shani wewe waravuze cyane waramututse ni kubera iki wewe ubiboneka yuko bihagazemmo cyane kandi urazi ko na Akes atogukunda nawe. Nyumviriza none ikitamu babaje bavuga ikintu kitababaje umupadiri umukorezi nco mubabaza suko none ujya mukobwa we aza kuvyinjiriramwo vya Shani bimuraba mwikiwe
ndibaza none yaramukunze na Akisi yaramukunze ntihajya yabuze gusinzira nawe nejo naramubwiye tora ari ikintu twakoranye nawe namubwiye umukeneye ingo ndomufashamwe nawe ariko sikujya kuri Akisi no Akisi ni umukobwa umwe akunda na wundi akunda umukobwa umwe kandi urazi ko atari Shani none ninde niko ndavuga nga Gusa- Shani nyene Akisi akunda Shani mana isi ni juru umviriza ndagutera inkuru atamukunda amukunda Akisi azomukunda kubera jewe Aisha ndi kumwe na Shani wewe ndumva uri kurabigira birebire mbwira Aisha none Shani nta n'amahera 10 yaguhaye kugira ngo bimufashe Jesse ngora ku mahera oya amahera je yamaye urukundo rwanje gusa nashatse ndabimukoreshereza mu gusa nakindi urafise urukundo wewe ego unashauri mwenzako aende kunani bwana wa watu sasa bro napasha kumshauri jia nini kama mempenda nifanye nini nimtupili habiwezi wezekana kama mempenda napasha unisogelea namsaidia juu ni mwanamke mwenzangu ukikuta usanze yake sakunda wewe na oya je nabwo yo nkunda Yakisi kuba afise umukobwa umwe akunda kandi unja mukobwa aramukunda bon Akisi nta jambo ryo turumva arivugira gusa par exemple usanga akunda wewe adakunda Shani wowe tubigenza gute kandi Akisi n'umustar ubustare ni hariya ariko je niyo nkunda kubera iki akundana na mugenzi wanje suko sivyo nkoramwo jewe umungu mugenzi wanje aje kunongoza sindamwemerera uravyumva ego so uradutangaje cyane jewe nari nibaza yuko hari ikintu yaguhaye Shani kubera ko ntivyumvikana tubwire neza Aisha tubwire none nka Nice urazi ko yamuhanuye ugacumutuka Nice waravuze yuko nawe n'umukeneye ari minota 2 Nice mu majambo yiwe atubwiye ko afise umutwe ukomeye sinzi wowe uco uvuga kuri Nice kandi abanda bikurikirana Nice je naramubwiye ambandanije kunkurikirana na wene ari ikintu nzomukorera azorira mu buzima bwiwe bwose suko arekere Shani amwe nande na Akisi bibere mu mahoro meza urumva ariko ambandanyije kunkurikirana nubu ndiko ndabivuga ambandanyije kunkurikirana ikintu nzomukorera azorira mu buzima bwiwe bwose abastar turazi ko baca ahantu batandukanye naje ndiko ndaba umustar duca ahantu hatandukanye none nk'ubu ibintu byawe bidafashe kuri Akisi usanga ndibaza sifise inzira imwe oya na nzira imwe mfise noca hepfo mbaka tukamushira Akisi maga kipita juu na pita chini akipita chini napita juu okay so Akisi je uko ndamuzi sinibaza ko ukunda rujya rudameshe kubera awani ile taye ya nani sasa ataweza kataka kumpenda juu na mimi nipo mimi nipo pako vitu uraba ugasanga ukabona ko bidasiga ubwenge ile taye ya ule mwanamke na Akisi mama ni mzuri mwanamke ni mzuri ndugu yangu usikimbilie taye kimbilia tabia za mwanamke basi sa manager wa Akisi mushakutana naye bado urazi ivyo yavuze kuri bijya bintu hatuyakumbana naye life sasa na yeye tuongee vizuri niambie apara iko naongera pembeni anatuongee basi tunaonana mimi na yeye nawe nino mubaza manager wa Akisi bamwita bahebi yake bahebi yake uyo nawe mu mangetengete sunabona none ivyo bigira vyose sorry nakucheka juu hilo jina naambia ase ni mtu ambaye ni mtaalamu kwa kila kitu uyo ameze nk'igihere fyonduku warusanzwe umuzi uravyumva uyu uri kuravuga ashakaze ameze nk'igihere fyonduku ariko jewe Aisha niyo nshobora bahebi yake ego urazi ivyo amaze gukorera Akisi ibiki yamaze gukorera ujya amaze gukorera iki umviza ndakubwire management ya Akisi irakaze nyimba wakalights igeze hajya nyimba Akisi hagaze kujya bahebi yakamaze gukora ibintu byinshi management yiwe imaze gukora ibintu byinshi kandi irakaze mu bintu by'amangetengete irakaze rega ndakwibutse ikintu kimwe ikintu nabwo waruzi kwanza ndakwibutse koresha umwanya na kintu na kimye batakoze soko baragiye masengesho ujyaho nibabona se yaragiye masengesho yarakize no narakira
najya gusa sindashaka kubikurikirana cyane ujya uyo uri kuravuga igihere man igihere nyene mfyonda kikamfira mu maboko kavamo amaraso urumva anyuma ujya akisi ujya n'umwana muto tumukene tuba tumushiza rero sinzi management yao banajita kanyao kichwa cha paka. Kichwa cha paka hiyo ni maneno tu, jite kichwa cha paka nyau, basi tu maneno tu yanaongea pale. Kufanya maneno, fanya matendo sasa. Kwa sasa bon sinumva ndarengewe bakunzi banyishumeza ndarengewe Aisha nsanze ari umundi muntu uko nari ndamwibaza siko ndamusanze. So Aisha kwa sasa ubu nyene wo guhuza na Akesi wombwiriye tuganira tuhangana kuri ico kibazo nyene ukuba ukamubwira vyashana ego none namubwira vyagute ndamubwira vy'iwanje namubwira vyashani suko kwashana aramukunda kandi amukunda sinotandukanya abantu bikundanira oya ndabahuza ukamwemeza neza ko shani amukunda kandi ategezwa kunda ego wa ndugu wapenzi bakunzi banyishumeza je vraiment ndarengewe uyu uko nari ndamwibaza nk'umupfasoni w'umumama naye nubaha siko ndamusanze ambwiye yuko shani afise raison 100%. Aisha mbwira kukunda basaba kunzi banyishumeza kubera je narengewe no kuri narengewe sinumva n'ibindi no kubwira kubera ko ibintu mbwiye jewe sinari bwigere twabwigere duhura niryo rya mbere numvise umuntu yiyemerera ibintu nk'ivyo onya Akesi dahani Akesi subiramo gatatu Akesi wo iryo ni izina gusa iryo ni izina uravyumva iryo ni izina anyuma yitwa ko afise uburozi buruta ariko nafise uburozi buruta Aisha man oya bakunzi banyishumeza ku vyukuri Aisha ngira ngo mwamwiboneye hasigaye yaho tuzohura na nande na Nice urakeneye guhura na Nice kandi Nice ego naramubwiye nkeneye dure turi abantu kandi abantu babiri ikintu je yambwiye ikintu tugakoranye ikiganiro yambwiye sinzogenda ndagitayuko paka tugende twiruka je na wene Nice sindaheza na Nice nkubu unya nyimba atari banga ry'akazi urusharuga batwangabe ni bengi tu babangu ni benshi babaho nawe umukunzi wo yanse yakwanse uzondondere nshuti inyishumeza no kuri biratangaje umukunzi wanje anyanse ndakuronde ego umukunzi wiwawe akwanse uzondondere sasa nambie kama idadi ni bangahe ugerageje kurara batu 7 abanindwe n'uyu wanje arimo ego so abana twebwe inyishumeza twakumvise washobora kuduha basaka nimero yeah kugira ngo nuri kwa dukurikirana azokurondere tatizo wapenzi iko sana sawa lakini ipo mimi namba yangu sio kufa kwitanga ego umviriza ndakubaze Aisha ndakubaze none ukora ivyo by'abakunzi gusa ego je nkora by'abakunzi nabindi nkora ivyo by'abakunzi bavanye n'umukunzi wiwe nkamusubizanaho bagasubirana nta kindi je nkora mie wambwiye uyu wanje ni yankanze ndakuronde takutoa wapi ntambi no utamwambia akoresha umwanya azo kweka inzira tena ushaka muroga waramukoreye ujya nataka ni mroga lakini mfanzi wangu ndugu yangu ananisupport upo sasa ananisupport agukusupport ngewe none na wewe mkunzi wawe yanse ukaza ukandonda nkaguhereza na uzonsupportinga gusa uzonkurikira rega ntuzo waroze jewe ariko koresha umwanya waroze koresha umwanya nyine namuroze gute no gukunda n'umuntu aramuroze uwo rofite ubwenge uri mucizi shaka uri mufanyaro na we kumera nawo ubwenge ufise urumva n'umukobwa yamukunze koresha umwanya aradarabimbwira none nari kureka kumufasha none naramweretse umukunzi wiwe ndamujana ahantu baramukoreraho koresha umwanya arata umuryango wiwe n'umwana wiwe agacagaruka kamufana wawe kandi none nikijuju ndake koresha umwanya umviriza ari akantu tukorerako urumva ameo kini 5 siwezi sishobora babango na wewe wonkurikira
nkaba umufani wawe kandi wagize ego nkagukurikira ego Sa, wonkurikira Jesse ndikoresha kubera iki jewe kubera iki uri giki wewe subiramwo kuze uri vuga kuze giki wumve uri giki wewe kwanza nana kimwe urimwo mwana umviza ndakubwira ikintu kimwe je nashaka kumenya neza aho no gukura kubera ko na mika mpenzi kako kwa nisumbu ukinitaka mimi utamtafuta koresha umwanya so bakunzi ba Inyishu Media ngira ngo murumvise amajambo avuye muri Aisha tubandanye dukurikirana Inyishu Media witibagira subscribe like na share na comments kubera ko turashaka kumenya neza aho bizoherera bino bintu kubera ko ndumva birarenze biransize ubwenge shane azohava muronka akesi reka tubishire muri entre parenthèse gusa yabitwemereye Aisha gusa ico ndabemereye nkuko nari ndabibemerera nawe narongeye kuvyisabira nice yari yavyisabiye ko bokongera guhura cousin John muvyara wanyu nzogera ndabahuze kandi basubire bashobore kutubwira neza niki nice ashaka kuri ya case niki Aisha ashaka kuri ya case